Dini iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru nibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya rero tugiye kubageza kamakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanyanga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka cyane kubiriko biravugwa mu bisata bitandukanye harimo nk'igisata ca politike cyane ndetse n'impinduka zejeje gukorwa mu mwanya uheze n'umukuru w'igihugu nyene cyubaro Varisito Ndayishimiye. Gusa imbere yuko dutangura ivyano makuru mbibutse ko mwofyenda subscribe canke s'abonner niba mutarafyenda ko kugira ngo mutoja mushikanwa n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro vyinshi babiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe muri iyi minsi hamaze igihe hibonekeza impinduka zidasanzwe mu nzego zitandukanye z'igihugu. Kuri ubu haravugwa ibogozwa ry'umushikirizamanza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza nkuko tuza kubigaruka ko umushikiranganje Artemone Katihabwa kuva ashikirijwe amabanga yo gutwara ubushikiranganje bijejwe by'ubutungane nga mu gihugu c'u Burundi. Mwarabonye ko yagiye arakora vyinshi bitandukanye harimo gukura abaprocureur batandukanye mu masentare atandukanye canke se mu makuru d'appel nga mu gihugu c'u Burundi. Abo bose akaba ari bamwe bari barigize ibihangange mu bibanza bahoramwe ndetse n'amabanga bari bajejwe. Hakaba kandi haherutse kuba ibogozwa ry'umwe mu baprocureur bakomeye cyane yavuzwe ko kandi yari yegereye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, nawe akaba yarabogojwe mu minsi iheze. None kuri ubu umushikiranganje w'ubutungane nawe ageze ku mushikirizamanza kizigenzo wa Republika canke se umushikirizamanza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza nawe akaba ahejeje gukugwa mu mabanga. Hakaba hariko haravugwa intambara idasanzwe mu bihangange vyo hejuru mu gihe hari bamwe President Varisito Ndayishimiye yari yizigiye mu bibanza barimwo ibindi bihangange bitariko birerekwa nkuko twabigarutse ko muri systeme naho ibintu nivyoroshe. Hari inyunyirana ridasanzwe cyane kubirabana n'ibibanza bamwe bagiye bararonswa mu bisata vya politike ndetse no mu butegetsi bw'igihugu. Ivyo byose tuza kugaruka ko ni inkuru benshi bari barindiriye hafi amezi abiri. Umushikiranganje Artemone Katihabwa yashizwe ko muri mwaka mu kwezi k'umunani yatanguye gukora amabanga yiwe akora ibidasanzwe. Yari yarahiye ko adashobora kugumiza rero umushikirizamanza Leonard Manirakiza mu mabanga. Iyo ni indahiro yarakozwe n'umushikiranganje Artemone Katihabwa atwara ubushikiranganje bijejwe ivy'ubutungane nga mu gihugu c'u Burundi. Igihe havuzwe inkuru y'urupfu rw'umuvunjayi Hassan Ndikumana batazira kayininwa, twaramenye ingene iyo nkuru yashavuje umushikiranganje w'ubutungane. Uno munsi inama nkenguza amateka yemeje ko Rose Nkorerimana agomba kuba umushikirizamanza mukuru wa Republika mushasha. Uyu Rose Nkorerimana ava muri commune Gihogazi intara ya Karusi yahahora. Kugeza ubu yarajejwe igisata ca chambre judiciaire muri sentare Nahinyuzwa. Nta kinini tumuzi ko uyu Leonard Manirakiza we yari yagenywe muri mukakara umwaka w'ibihumbi 2023 muri nzero umwaka w'ibihumbi 2024 imbere y'isinzi ry'abantu yarafukamye asenga yemeza ko agiye kuba nk'umucamanza Samuel wo muri Bibiliya, ngo yifuza ko umunsi yarangije amabanga ngo azohagarara imbere y'abarundi akabaza ngo ese hari uwo noba nararenganije. Ni kibazo benshi ibibaza kuri ubu. Bamwe bati abarenganije ni benshi kuruta abo yarenganuye. Leonard Manirakiza ahejeje gukugwa mu mabanga n'umuntu yaranzwe n'akarenganyo mu mabanga yiwe yahora ajejwe. Ngo uyu ntatane niwe yasubiriye Sylvestre Nyandwi. Bamwe mu banyororo yasanze barajeje umunyororo wabo arinza avayo bagipfunzwe. Ni benshi kandi bajeje umunyororo ari mu mabanga ariko ntiyabemerera gusohoka. Ni benshi bejejwe n'amasentare ariko bagoma bafunzwe. Ikitavuzwe co nukurekura vy'imfata kibanza abahejeje cakane c'umunyororo. Ivyo bikorerwa cyane abafisa amahera y'igiturire. Ntiyigeze atohoza ivyaha byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero. Ntiyigeze hana abakozi b'iperereza babikora. Ntiyigeze hana abakozi b'iperereza barakubita abafunzwe mu busho bw'iperereza. Uyu kandi ntiyigeze atohoza ku muyoro w'ibiziga biguma bitogwa mu gihugu bigahambwa bitanamenyekanye. Ngikiringo ciwe cyaranzwe n'akarenganyo katagira izina muri za parike zitandukanye. Abantu baguma bafatwa ku karenganyo ubutagira amamiliyoni y'igiturire akagumizwa mu munyororo. Wenyene yavugwa mu ngendo y'ibiturire no kunyaga amatungo nkuko vyagenze ku muhisi Hassan Ndikumana batazira kayininwa. Yaratabajwe kenshi ariko ntacyo yamariye abarenganywa. Umumenyesha makuru Sandra Muhoza, muganga Christophe Sahabu, Colonel Leonidas Hatungimana batazira Muporo, Colonel Dieudonné Dushimagize batazira Gangi, umuhisi kayininwa n'abandi benshi namwe mu mazina azamayibutsa akarenganyo kumushikiriza manza wa Republika Leonard Manirakiza.
Amasengesho y'ububeshi ngashobora guhinduka umuvumo, nivyo benshi bavuga. Leonard Manirakiza abaye mu ba procureur general de la République canke se umushikiriza amanza mukuru wa Republika bamaze umwanya muto muri ayo mabanga, kuko abimbere yiwe Valentin Bagorikunda na Sylvestre Nyandwi ntawatwaye munsi y'imyaka 6. Leonard Manirakiza kandi yari amaze imyaka 2 n'amezi 4. Hari abanyororo benshi birukije kuva bitanguye kunurwanurwa ko Leonard Manirakiza abogojwe mu mpera y'indwi iheze. Ni igikorwa cy'umushikiranganje Artemone Katihabwa ngari karakora ibikorwa bidasanzwe, ngo ntituzi ko Rose Nkorerimana hari icyo azomara kurusha abasubiriye, ntituzi aho yaciye kuko yoba yarigeze kwerekana ubutwari, gusa turamwipfurije ko yoba umukenyezi w'intungane akerekana ko umukenyezi ashobora gukora neza kurusha abagabo. Dushimire kandi umushikiranganje Artemone Katihabwa mu mezi 3 amaze mu mabanga, gusa uyu mushikiranganje aramaze kubogoza abo procureur bari barabaye intakugwako ibimungu vy'akarenganyo. Nituzi ko rero uyu mushikiranganje azoramba canke azogumana uyu murindi, ariko ahari yumve ko abarundi bashima ivyo ariko arakora. Uyu procureur uhejeje kubogozwa Leonard Manirakiza yari yasubiriye Sylvestre Nyandwi hari mu mwaka w'ibihumbi 2023. Uyu Sylvestre Nyandwi nawe akaba yari yabogojwe mabanga yo kumushikiriza amanza kizigenzo ya Republika, kuko ico gihe nawe mwibogozwa ry'inama nkenguza amateka yavuye yemeza Leonard Manirakiza muri ayo mabanga. Gusubirira Sylvestre Nyandwi inama nkenguza amateka yari yemeje, kandi ico gihe abacamanza 8 bashasha bo muri sentare nahinyuzwa. Uyu Sylvestre Nyandwi wasubiriwe na Leonard Manirakiza yari amaze hafi imyaka 7 muri ico kibanza, uko yari yaragenywe na President Nkurunziza nawe muri myandagaro umwaka w'ibihumbi 2016. Mu myaka 7 nawe yari ahamaze yaranzwe n'amanyanga atagira izina, harimo gupfungira abantu ubusaha, kwanga kurekura ubutungane bwejeje canke abajije munyororo, imyaka y'umunyororo wabo kugabwa n'abakozi b'iperereza kandi aribo bato kuri we, gukwiragiza ibinyoma bijanye n'abanyuruzwe bakaburwa irengero, kwanga gukurikirana ivyaha vy'agahombera munwa bikorwa n'abari mu nzego z'umutekano be no mu mbonera kure, kurya ibiturire, kunyaga amatungo y'abadakundwa n'ubutegetsi, gufatanya n'abashaka kunyaga amazu y'ababuranyi, kugurisha ibigongwe vy'umukuru w'igihugu n'ibindi vyinshi. Sylvestre Nyandwi ndetse n'uyu mushikiriza amanza umukuru wa Republika acuye igihe ari Leonard Manirakiza n'abantu basize amarira menshi mu miryango n'amabohero y'u Burundi. Akaba kandi uyu Sylvestre Nyandwi yarafatanije na Aimé Laurentine Kanyana mu gwamba butungane, kuko haramwe mu matungo bo bari banasangiye. Muri ayo matungo havuzwemo kandi General Alain Guillaume Bunyoni, ibishobora gusigura ikugwa rya Sylvestre Nyandwi. Nako kandi uyu Leonard Manirakiza benshi bati ivyiwe mu gisata cy'ubutungane vyo vyari bimeze gute. Uyu nawe reka tumugaruke ko uyu ahejeje gukugwa mu mwanya uheze. Leonard Manirakiza nta makuru menshi yigeze amuvuga ko ico gihe, gusa yarasanzwe ari umukuru w'igisata c'imanza na sentare nahinyuzwa bita chambre judiciaire kuva mu mwaka w'ibihumbi 2019. Tukabibutsa ko kandi n'umusubiriye nawe yahora ajejwe chambre judiciaire inga mu gihugu cy'u Burundi. Dosiye yajanywe mu nama nkenguza amateka ico gihe yavugaga ko aturuka mu bwoko bw'abahutu, akavuka mu ntara ya Muramvya hahora, kandi ko yarafise uburambe bw'imyaka 15 mu butungane ico gihe. Abamuzi bakaba baratangaje ko yari umukizwa avuga amajambo make, kandi ko yari umuntu yubacana amategeko ahawe n'abakuru. Imbere yo kuja muri sentare nahinyuzwa, Leonard Manirakiza yatwara parike ya Muramvya yahahora. Aho Muramvya hariho amadosiye make yavuzwemo. Nko mu mwaka w'ibihumbi 2014 haravuzwe mwihohoterwa gicaro ciwe citwa Louis Marie Sabimana, yamutoteje amwagiriza ko ashigikiye abicanye kubera yari yasavye ko hari abantu bare kugwa bagataha kubera bari bamaze igihe kinini bapfunzwe batajanwe imbere y'abacamanza, mu gihe bapfunzwe bari abanywanyi ba MSD. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 Leonard Manirakiza yarahagaritse abana b'abanyeshuri 11 barimwo abatarakwiza imyaka 18, arabapfunga bagiriza ko bononye ifoto ya President Nkurunziza mu bitabo vy'ishure. Mu nyuma vyarabonetse ko abo bana bapfunzwe atani cemezo ko bari cari gihari ko ari bo bononye koko ivyo bitabo. Hari akirikare rero ngo tumenyere Leonard Manirakiza ico yaragiye kumarira ubutungane bw'u Burundi. Muri kano kanya yarakuwe mu mabanga, ico yabumariye cose twakibonye. Benshi bifuzaga ko afata inginga aravye aho kuri atisunze amabwire, nkuko yokwerekana igihagaro ca Procureur General de la République ntabutami ku ijambo n'iperereza, maze amatohoza ye bakayakora ku vyagiriza umuntu no kubimuburanira.
bamwipfurije ka ico gihe benshi bifuzaga ko yoba procureur general de la Republique atarya ibiturire nko yasubiriye ko yorekura abapfunzwe bose bajeje iminyororo, ko rekura inzira karengane harimo na Christian Buto yaramaze imyaka myinshi apfungiwe icaha atakoze. Benshi kandi bamwipfuriza ko yokurikirana ivyaha bikomeye vyakozwe n'iperereza, igisirikare be nimbonera kure nko kunyuruza abantu bakabugwa irengero ryabo, kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ibindi vyinshi. Sivyo gusa benshi bamwiteze ko kuko benshi bamwifuzaga ko yohagarika ivyo kubariza gufu umuntu iyo ari karasambishwa. Bifuzaga ko Yohana ba OPG n'aba procureur bapfungira abantu busa ku matata asanzwe atahure n'ivyaha, abapfunga abantu ku mpera y'iyinga kugira abazoronke ubumviriza ku wa mbere. Benshi kandi bamwifurije ico gihe ko yogorokana icizere ku butungane bw'u Burundi. Urabona Imana irakiza uhejeje gukugwa mu mwanya uheze, vyinshi vyamubaye ko twabigarutse ko kuko bamwe mu banyororo yasanze n'ubundi barahejeje umunyororo wabo ari nzavayo bagipfunzwe, akaba ari benshi bajeje umunyororo ari mu mabanga ariko ntiyabemerera gusoka. Ni benshi bejejwe n'amasentara ariko bagomba bapfunzwe. Ikitaravuzwe cyo nukure kura vy'imfata kibanza bajeje cakane c'umunyororo, ivyo bikorerwa cyane cyane abafise amahera y'igiturire kuko binavugwa ko yagurishaga ubutungane bw'igihugu c'u Burundi. Uyu ntigeze atohoza ivyaha vyo kunyuruza abantu bakabugwa irengero, ntigeze hana abakozi b'iperereza babikora, ntigeze hana abakozi b'iperereza barara barakubita abapfunzwe mu busho bw'iperereza, ntigeze atohoza neza ku muyoro w'ibiziga bigoma bitogwa mu gihugu hirya no hino. Mu majambo makeyi, ikiringo ciwe caranzwe n'akarenganyo katagira izina muri za parike zitandukanye, aho abantu bagoma bafatwa ku karenganyo utagira amahera y'igiturire akagomizwa apfunzwe. Wenyene munge nkuko twabigarutse ko no mu kunyaga amatungo nkuko vyagiye biragenda ku misi, Hassan Ndikumana batazira Kayininwa nawe turaza kumugaruka ko murano makuru ko yaratabarijwe bikomeye cyane, nawe yaragaragaye muri dosiye zitandukanye zo kurya igiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Benshi bakavuga ko rero ikorwa ryo mu mabanga ryakiriwe neza n'impande nyinshi zitandukanye cyane cyane ku vyagiye biravugwa mu kwica ishusho y'ubutungane. Muti rero vyagenze gute kuri dosiye y'uyu Hassan Kayininwa? Reka nayo tuyigarukeko. Kuruhiri vyawe ukamenya gucese na leta yo gukingiye. Reka tugaruke ku rupfu rwa Hassan Ndikumana batazira Kayininwa. Uyu yitwa Hassan Ndikumana, benshi bari bamuzi ku izina rya Kayininwa Hussein. Yari umugwiza atunga yavuka mu Buyenzi. Urugo rwiwe rwari mu Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Uyu yari umugwiza atunga yadandaza cyane cyane ivyankenerwa ku modoka na cyane cyane amavuta akoreshwa ku modoka. Uyu yadandariza mu Buyenzi. Hassan Ndikumana batazira Kayininwa yasandavye ku igenekerezo ya 6 kwezi kw'icenda uyu mwaka w'2025 inyuma y'indwi zibiri ari mu bitaro. Uyu yapfuye atagira amafaranga yo kwivuza kubera amafaranga yiwe yari yarafashwe n'iperereza, amakonti yo muri banki arahagarikwa. Kayininwa Hassan yari yararushe ateza imbere igihugu, yongera kandi ariteza imbere kuko yari umutunzi, ariko yapfuye ivyo yabiri yakuye kose bidashobora kumufasha. Abiyo bakavuga ko yishwe n'agahinda ko kubona nyagwa ivyiwe abinyagwa nabo mukingiye. Hari amakuru twaronse avuga ibihe bibiri bidasa Hassan Ndikumana batazira Kayininwa yoba yarafatiwemwo, ariko yose agahuriza ku kungene yanyazwe ivyiwe. Nkuko tubigaruka ko murano makuru, umwe mu bo bapfunganywe mu iperereza muri SNL yatubwiye ko Kayininwa Hassan yafashwe amaja muri gitugu tumwaka uheze w'2024. Yagize ati: "Ico gihe iperereza ryariko rirafata abavunjaye kandi ntiryafata barya bato bato, ryarondera abo barya bakorera. Barafashwe ku bwinshi, barazanwa muri documentation. Ico gihe baranyazwa amafaranga menshi cyane. Ico gihe yambwiye ko bamutwaye miliyoni 100 n'imodoka nshasha ya voiture Toyota Probox yaheruka kugura. Yari amaze indwi zibiri muri documentation, baca bamujana mu Mpimba cyo kimwe na bagenzi we. Mu Mpimba namusanzeyo kugira abavunjaye bare kugwe, batanze amafaranga menshi cyane kwa procureur. Hari n'igihe bari bagombye kubarekura, hacabamwo umwe muri bo yagiraje n'umuryango muri Canada ashaje gutanga ayasumba y'abandi bari batanze mu ntumbero yo kugira bamunyarukirize ntacerwe indege. Ivyo vyatumye n'abandi batari kugwa, bose babasaba gutanga yandi menshi nkuko wa mugenzi wabo yabikoze. Mu nyuma bahavuye bahabwa liberté provisoire. Rero utijewe sinamenye nimba baramusubije imodoka yiwe, numiwe nsomye ko yapfuye. Ingwara ya hypertension yari ayisanganywe, iyo yibutse ivyo bamunyaze. Ibipimo vyahora biduga muri documentation bikagurana ko aronka umuti.
mu nkuru kandi yigeze gushirwa habona na King Murundi Freedom ruherutse yari yatanze muri ico gihe nawe yamenyesheje ko muri umwaka w'2025 Kaininwa Hassan yanyazwe n'iperereza amafaranga angana n'imiliyoni 400 z'amarundi be n'amadolari y'abanyamerika 30,000. Muri King Murundi Freedom bakavuga ko iperereza ryamutegereye avuye gukura amafaranga muri banki rirayamutwara. Nta cana kimwe iperereza ryasanze ariko arakora ukiretse kumwagiriza ko asanzwe ari umuvunjayi. Umwe mu barundi baba mu gisagara ca Dubai nawe yavuze ko mu mwaka w'2023 Hassan Kaininwa yazarafashe barundi bari Dubai kurungika amafaranga yo mu Burundi canke abari mu Burundi bakabafasha kuyarungika i Dubai. Nkuko amakuru abivuga muri ivyo vyose rero vyagizwemwo uruhara n'umushikiriza manza kizigenza Republika ucuye igihe ndetse uko we ari we Leonard Manirakiza. Amakuru ya King Murundi Freedom akerekana ko ipeza ryamutegera avuye kuyabikuza. Umwe mu bo bapfunganye mu mwaka w'2024 akavuga ko ico gihe yari afise umwitwariko wa container yuzuye amavuta y'imodoka yobare yatumye ko bikumvikana ko yari asanzwe akoresha amafaranga menshi. Abaryango ba Hassan Ndikumana batazira Kaininwa bo batumenyesheje ko Kaininwa yabonanye na Procureur General wa Republika Leonard Manirakiza no kuvuga uyahahura yakuwe kwigenekerezo rya 18 myandagaro mwaka w'2025. Aha Kaininwa yaragiye kwishuza ivyo vyafashwe n'ubutungane. Yagira ati ni byiza ko mwandekuye ariko kandi ndakeneye ko munsubiza ivyanje nkabandanya imirimo. Agihabwa umubonano Kaininwa ngo yarajanye umunezero n'icizere cinshika gira asubizwa ivyiwe. Yibaza ko guhura na kizigenzo wa parike zose zo Burundi bimuha amahirwe yo gusubizwa ivyiwe ari butangare. Abe bakavuga ko Kaininwa yatashe ubwanwa bwapfusa umunwa. Yavuze ko Leonard Manirakiza yamusinyishije ko ataca azosubira kubaza ko afitiwe n'ubutungane. Bikaba bigoye kumenya ivyo bavyarabereye mu biro kwa Leonard Manirakiza kugira Kaininwa yemere gusinya ibintu nk'ivyo ataburanye. Ukumbure yabwiye ko atabisinya aca asubira gupfungwa. Kumbure ngo hari urundi ruyeri rwo kumutera ubwoba rwoba rwarakoreshejwe. Amaganya amagogo mwiheburo rero vyavyuye yangwara ya Kaininwa bimuviramwo urupfu. Bukiye kwigenekerezo ya 19 myandagaro uyu mwaka w'2025 mu gihe Kaininwa yari yaraye avuye kwa Leonard Manirakiza amagara yiwe yaciye amererwa nabi cyane ajanwa mu bitaro. Abe bakavuga ko bageze aho babura amafaranga yo kumuvuza baja kuraba ko boyakura kuri konte muri banki basanga amakonte Kaininwa yose yarabaye bloqué yarahagaritswe nuko umutunzi nka Kaininwa ayabura amafaranga yo kwivuza. Hassan Ndikumana batazira Kaininwa yahavuye asanda bakwigenekerezo ya 6 Nyakanga uyu mwaka w'2025 yobara yitanywe n'ingwara bita AVC ishobora kuba yavuye ku mubabaro mwinshi yagize avuye kwa Leonard Manirakiza. Bukere rero kwigenekerezo y'indwi Nyakanga uyu mwaka Hassan Ndikumana batazira Kaininwa nibwo yoba yarashinguwe. Ni inkuru yababaje cyane kumva umuntu anyagwivyo n'abakozi b'iperereza atacana kimwe bamusanzemwo. Uyu kandi siwe mugwiza tungo wa mbere banyeze gutya benshi bashima kunuma ariko imitima yuzuye agahinda. Kumva ibiturire vy'umurengera ba procureur batangisha kugira barekura abo bagwiza tunga nta nimwe bashika mu butungane. Ivyabo vyama bihezwa n'ibiturire gusa. N'urudandazwa rukomeye mu butungane kumva Procureur General wa Republika yarakoze ibikorwa bishimangira kunyaga abagwiza tunga bikaba vyarafashwe nk'akamaramaza. Ubu rero Leonard Manirakiza akaba akuwe muri iki kibanza n'umushikiranganje Artemon Katihabwa nawe yinjiye muri iki kibanza canke se muri amabanga muri myandagaro uyu mwaka ubwo President Evariste Ndayishimiye yarahejeje gushira ko leta shasha isubirira yahahora yarirongowe na Gervase Ndirakobuca. Ngibire revyo twoba tubabwiye kwibogozwa rya Leonard Manirakiza nk'umushikiriza manza kizigenzo wa Republika n'ibindi vyinshi biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'u Burundi turaza kubibageza ko n'umuza TV rero Imana ibahezagire.